Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu kure mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya umugabane wa Aziya mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane abari muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique mu bihugu vy'ibibanye uburaruko mu Rwanda uburengero muri Congo ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hamuraca ujya ngaha iburyo urafyonda nuko ako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Abasoda babiri b'u Burundi baraye bafashwe n'abasoda b'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo babafata nkaho ari inyeshamba ari abagwanyi bari bambaye impuzu z'igisoda c'u Burundi ariko kuri ubu ngubu iyo video iriko irakwiragira ku mbuga hwaniro kuri ubu aho mwayitwa inkuru dukesha Espace du Monde ico ni kimenyesha amakuru gikomeye cyane gishira ko amakuru atandukanye dukesha iyo nkuru rero bikaba biriko biribazwa koko niba boba ababa bafatiwe hafi ya Goma ni ngaho ni mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo niba boba ari abasirikari bo Burundi. Muri iyo video iriko irakwiragirana harumvikana abanyagihugu bo muri Kongo bavuga ko ari amaduyi baba lete wawacome bashaka kubatwika kubaturira bakabacoma nkuko biriko biragenda bivugwa ariko haribazwa icoba cashikiye abo basoda niba bo bakoko ari abarundi kuko bavugaga ko ari abasirikari b'u Burundi kandi banambaye impuzu z'igisoda c'u Burundi. Abo basoda bafashwe n'abasoda babiri kuri ubu hariko harakibazwa koko niba bo bari muri FDNB ni mu gihe imigwano ivugwa ko itoroshe. Irede Tabara ivuga ko yashwiragije canke yatatanije abasirikari b'u Burundi abasoda aho babakuye mu kirindiro ca Kibwebwe ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hakaba hari kwibazwa niba abo basoda babiri bafashwe bari bariko barirukanka bariko barahunga ingwano za Rede Tabara n'igisoda c'u Burundi ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kuri ubu ngubu benshi baravuga ko basaba ubutegetsi bw'igihugu gusaba yemwe abo basoda b'u Burundi koko niba bo bari abarundi ntihabahave bicwa nabo babafatiye ngaho mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, kandi bikaba vyaboneka ko bariko barabita ko ari aduyi ahungabanya umutekano w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Tuvuye kuri iyi nkuru reka tuje mu gisata ca politike. Ibintu birabandanya guhindura isura cane ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Uyu ni Koloneli Petero Nkurikiye muramuzi ko avugira ubushikiranganji bw'umutekano iterambere rusangi n'intwaro yo hagati mu gihugu. Noneho benshi bariko baribaza icaba camuteye niba yoba yagendewe na mpemu yera. N'inyuma yaho hari abanyeshure b'abakobwa birukanwe muri lycée Busiga Murantunga ishure ry'aba
c'ababikira, aho rero bari birukanywe bazira ko baciye canke bivye amavoka ku giti c'ishure, ku giti c'amavoka nyine kiri ngaho mu kigo k'ishure, aho rero baciye birukanwa n'abo babikira hamwe n'abarimu babo bafatira ingingo y'uko ata kindi kigo barekuriwe kwiga ko mu gihugu c'u Burundi gushika uyu mwaka wose uhere. Babirukanye babarungika iwabo muhira bazize ko baciye amavoka kuri ico giti cari mw'ishure. Kuri ubu rero Petero Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji yaciye yumvikana avuga ko abo bigeme boba bararenganye, yiyamiriza ko abo babikira ngo babahanye batisunze ku mategeko asanzwe abatwara ngaho muri ico kigo, muri iryo shure. Akaba rero kuri ubu ngubu bari kubona ko ivyo Koloneli Petero Nkurikiye yoba yiyamirije ngo vyoba bigiye kugira ingaruka nziza kuri abo bigeme boba barirukanwe muri iryo shure, kandi bakabwirwa ko atahandi hantu atarindi shure rirekuriwe canke ritegerezwa kubakira muri uyu mwaka. Turi mu mwaka w'2024, umwaka w'2025. Tuvuye kuri iyo nkuru kandi ivugwa mu mashure, muri politike niho turi. Twababwiye ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yateranije inama avuga ko rero ngo hari abantu bahembwa imishahara idahuye n'ivyo bakora, ngo cane cane harimwo n'abo muri Ministeri y'Indero, nyine n'abigisha barimwo nabo muri ubwo bushikiranganji bw'indero, ko bigomba gusubirwamwo hakagira icisununura ko ku mishahara yabo mu ndero, nk'uko biriko biragenda bivugwa n'inama yakoranijwe n'umukuru w'igihugu hamwe n'abo muri ubwo bushikiranganji n'abandi bashikiranganji bijejwe. Muri ayo makuru kandi tukaza kubatohoreza mu nkuru yacu itaha ingingo zoba zafatiwemwo niba koko hari icoba kigiye kwisununura ku gashahara ka mwarimu canke umwigisha n'abandi bakora muri ubwo bushikiranganji bw'indero, na cane cane ko biboneka ko atandero igihugu ntaho coba kigana, kandi kurerera igihugu nico kintu cibanze, niwo musingi wa vyose kugira ngo abantu bagire aho bava naho bashika, nuko baba barahawe indero nziza, barahawe ivyigwa bibashikana ku bumenyi, bikabashikana mu buzi kugira ngo bazotunganirize igihugu cabo c'amavuka. Ngaho rero idosiye kandi ya Agathon Rwasa nayo irabandanya kuvugwa, ni ikintu kidashobora guhera, kuko imigambwe itavuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD biraboneka ko iriko iratotezwa, imigambwe iriko irasamburwa n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD bukaba biboneka ko ivyo bariko barakora ari ukugira ngo bazokumire bamwe batavuga kumwe n'ubutegetsi bari muri migambwe itandukanye, imigambwe itavuga kumwe n'ubwo butegetsi bwa CNDD-FDD. Kuri ubu ngubu ibintu biraboneka ko bibandanya kuba bibi cane, ibintu birabandanya gukomera nk'uko biriko biragenda bivugwa muri ano makuru atandukanye tugenda tubatohoreza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo vyose rero Ndayishimiye akaba ari we bariko barabigereka ku gatwe, kuko ni we mukuru w'igihugu afatanije na Colonel Reveriyano Ndikuriyo atwara umugambwe wa CNDD-FDD. Biboneka ko inama aribo bozikorana kugira ngo babandanye bica igihugu, hamwe n'umushikiranganji
umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika nawe yoba ari muri ako kagwi kazingamitse igihugu cacu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu nawe ariko aravugwa mu basuma banyonya itunga ry'igihugu hamwe n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka.